Mwanya marimo mudukurikirana ndabaramukijeho muri hose ari mu gatondo mwirirwa amahoro ari ku mugoroba murara haryana nkuko bivuga uno munsi mu kiganiro cy'uno munsi ndafishe umushitsi akaba ari mu Bubirigi akaba yitwa Anne Marie Habyarimana akaba ari umufasoni ariko arakora ibintu novuga nti biteza imbere twese kuko ariko aragerageza gufasha abantu ariko arakorera i Burundi kugira ibintu byabo bishobore kuja mu bindi bihugu ari muri Europe ari muri Amerika kuko murazi ko mu bisanzwe byari l'inverse aba ibintu by'Iburaya bija muri Afrika reka dukora uko dushoboye ibintu byo muri Afrika bize naho Iburaya kuko turanahabaye kandi turashobora kugira influence ikomeye akaba afise rero ishira hamwe gitwa Maisha Kala araza kutubwira ico bivuga araza kutubwira imigamba afise karibu mufasoni Ego ndabaramukije ndabahaye mwiriwe ku bari ku murango ndabahaye mwaramutse ku bari mu gitondo jewe shira hamwe Maisha Kala ni Maisha Kala d'abord ni Maisha ni Giswahili ni izina ry'igiswahili no kuvuga ubuzima nayitoye iryo zina hanyuma Kalazi n'icongereza umva tushaka kuvuga ko twofata ubuzima bw'abantu bukababwiza twogira neza ubuzima bw'abantu no sinzi ngene no kivuga neza mu voilà no c'est rendre la vie en couleur des autres personnes pardon niko ndapanga indimi urumva rero Maisha Kalazi ni shira hamwe ni c'est une marque ni marque y'impuzu donc no kuvuga yuko ari impuzu zikorerwa iwacu impuzu zikorerwa iwacu ico ciyumviro cavyutse kubera twashaka twararavye turabona yuko kugira ngo dushobore gufasha abantu no kubafasha guteza imbere ivyo bakora no kubaha ingufu kugira ngo bashobore gukora kubafasha kubaho uburyo kugira bashobore gukora bigatuma bishobora no gutuma n'abandi bantu bari bafise ivyo bazi gukora mugabo babura uburyo batagira umwete kubera babona n'abandi babikora ntibishobore gusohoka igihugu ntibishobore kumenyekana ugasanga nta mwete munini bafise wo kwiyumvira ngo bakore bigatuma rero bisubiza igihugu inyuma imiryango yacu voilà nuko rero uyishira hamwe Maisha Kalazi ryavyutse ni ntumbero rifise ni ryo kugira ngo rifashe abo bantu bakora ivyo bintu bashobore kumenyekana ibintu byabo bamenyekane ko nabarabakozi bironke isoko ego bironke n'isoko okay murakoze madame none ko mwumva mwamaze gusa mwumva ko mwabitanguye mwotubwira ibikorwa mumaze kubikora ko nabo mumaze kubikorana ivyo bikorwa nta gihe kinini bimaze ni iciyumviro cagiye cavutse kuva kera mugabo kaguma mu ciyumviro tukaguma mu vyiyumviro ingene twobikora ntivyoroshe gukora kuko murazi gukora utari hafi hari ibintu bitoroshe gukora umuntu atari ko arabiraba ari hafi mugabo byarashoboye gushoboka kubera ishaka ryabo bantu kuko bariho abantu benshi bashoboye gutahura ko ibintu byabo birinda kumenyekana no kuvuga rero ku ngene tubikora turamaze nkuko mwabonye amafoto ku ma Facebook ku ma site internet twaragerageje uno mwaka kugira ngo dushobore gushira ico ciyumviro mu ngiro ariho havuye nyene ni donc iyo marque turavuga tuteka tuyishire mu ngiro abo bantu dushobore gukora narashoboye kugenda i Burundi ndashobora kubonana nabo bantu harimwo donc abataye batandukanye baje bakorera kuri Avenue de la Mission kuko jewe objectif yanje ari gukorana n'abantu bato bafise ibintu bakora mugabo batagira naho bakorera cyane kuko nk'abaje abantu kuri Avenue de la Mission jewe barantera ikibazo ukuntu bashobora kuba bariko barakorera kuri irya barabara batagira naho babika amamashini yabo kuko amamashini yabo bayabika haje inyuma donc murajya amamagaze y'abahinda ari inyuma yabo baje bashatse kugara saa 8 ashatse kugara saa 9 arugara uwo muntu acahagarika ibyo ariko arakora byose urumva rero undi muntu dukorana umuntu w'umujene cyane yitwa Reglia nawe akora umujene yatanguje nawe nyene kubera yabuze akazi y'ivyo yari vyigiye acatangura kugira amambalage de toutes sortes
ngo nawe turakorana kandi nawe twarashoboye gukorana neza ibyashara byiwe yarashoboye kubishikiriza kandi bimeze neza cyane abantu barabikunda. None woba uri kuramurondera isoko mu mamangazini niba ayo ambaraje ari ecologique muri aya magasin yino barabishikira gose. Nane hari ukuntu muba mwarabajije mu mamagasin manini kugira abahe akore quantity ikomeye hama bahereze? Yego mivyo biracyari mu ciyumviro, biracyari mu vyigo kuko nababwiye ko ariho tugitangura. Mugabo c'est vraiment dans les objectifs ya Maisha Colors. Ubu tutanguye kuyavuga deja mu emballage yiwe. Hariho n'abantu bamaze kunkontakta, abadandaza batarama magasin manini ya cyane, mugabo badandaza bo ngaha aha mu Bubirigi. Hariho abantu bamaze kumukontakta bamubajije ingene yoshobora kubibarungikira bikabashikira. Donc bari en contact nawe. Urumva nivyo turiko turagenda buke nayo mamagaze manini yatuzoyashikamwo. Urumva bavuga ngo buke rigo rugendo. Murakoze cyane. None ikindi kibazo gisa n'inkuko ari cyanyuma imbere yuko mushikiriza ijambo rya nyuma namwebwe ni kubera mwe muri ko murabikora kuri eshere yanyu muri Maisha Colors harimo no kugomba ko mudandaza ibintu bivuye muri Afrika. Hariho la diaspora ibifisemo uruhara runini kuko haraho abaja muri vacances Burundi. Naho nibaza ko ari cyo bokora ntacu mubizi ko mubivuga ko abo bantu turafise ikintu kinini ya cyane tubivuga ko uko turafise uruhara runini yiya mu guteza imbere igihugu cyacu, mu guteza imbere imiryango yacu. Bajya abantu badandaza bafise agatahe gatoyi cyane kandi bashiramo ingufu nyinshi cyane kugira ngo bashobore gukora ivyo bintu. Abo bantu rero je bakabonotera abo bantu iyo tugiye mu buruhuko tugataha iwacu nukuri tugire nk'abazungu kuko umuzungu mubwiye uti n'amayero cyangwa n'amadolari 5 ayatanga uko nyene. Mugabo twebwe ico dukora turanegosia kandi tuzuye muntu ko nawe jewe no bahanura yuko vraiment bogerageza bagashirako nimba yakubwiye 5 mbere ugashaka ugashirako na rimwe cyangwa birukamuha n'indwi kugira ngo umenye ko umuteje imbere kuko abantu bose nibazokora commerce mugabo urashobora guparticipa ugafasha chacun de sa manière. Nivyo namariko ndabwira abantu dufashe chacun de sa manière uko bishoboye umwe wese uko abishoboye kuko umwe wese ntazoja muri commerce cyangwa ngo ashobore kuja kudandaza ivyo bintu mugabo ugiye kumushorera ukamenya kushirana umuteje imbere niko kamunotera abo bantu. Murakoze. None nko kuvyerekerera ivyo uri kurakora aho baye usaba ikibi abantu kugira utere imbere kandi wongera uterimiza abantu uterize imbere abari mu Burundi cyangwa ne mu bihugu byo muri Afrika? Jewe ico nsaba abantu uko ndiko ndabikora niho nako nababwiye ko ariho ngitangura mugabe ico nsaba abantu nuko bogerageza bagateza imbere ivy'iwabo bakabiha ivyo bintu by'iwabo bakabiha vare kuko uteje imbere ikintu kivi wanyu uteje imbere n'igihugu cawe. Abo bantu bakamenya yuko bashoreye Maisha Colors bazoba bashoreye bari abantu biwabo kandi ayo mafaranga agiye ku umutayera agenda kuyakoresha ku wundi muntu. Par exemple adandaza nk'indagara mu isoko adandaza itomate ugasanga bifashe mahera afashije abantu benshi atumye abana baja ku ishure. Nico gituma ndiko ndasaba abantu cyane ntibabone yuko ari bateje imbere gusa Maisha Colors mugabo bamenye ko bariko bateza imbere abandi uko objectif ya Maisha Colors niyo gufasha abandi bantu niyo guteza imbere abandi bantu cyane abiwacu. Kandi nteye akamu n'abantu bo muri Afrika sabi wacu gusa abantu bose bo muri Afrika uko namba numva abantu bariko baridoga ngo abiwabo batelefona ngo envoie l'argent niyo terme bakoresha cyane ngaha ngo envoie l'argent ngo ça c'est le téléphone envoie l'argent. Yo envoie l'argent il faut que tu vas créer du travail plutôt tureke kwamvera l'argent gusa tu vas créer du travail kuko ntituri capable kwa mahera tuzokwamba turiko turayaronka turungika mugabo tumenye yuko tubafashe gucreer du travail gukora gutegura kazoza ku buryo umunsi tuwe byatunaniye kubafasha nabo bantu bashobore kwifasha kandi bashobore gufasha n'abandi. Nuko rero hama ibintu by'iwacu tubiteza imbere kujya n'abandi bateza imbere iby'iwabo natwe tubiteza imbere tubivalorize tubiha agateka natwe tuba twihaye agateka ntituba duhaye agateka gusa igihugu natwe tuba twihaye agateka. Nico no babwira. Murakoze mfasoni Anne Marie abadukurikiranye ikiganiro kigarukiye hano ariko nanje nagira nshire ko akajambo kanyuma ni uko abantu bariko bariyunga bagerageza
gushorera iwacu, kubera ko navuga ngo buy American, reka natwe tugire buy Burundian or buy African. Mugabo namwe muri hiyo hari ibintu muteza guhindura, muteza gukora neza ku mwanya, ibintu byose bikaba ku mwanya byavuganyweho, kuko murazi ko hari aho bitugora, kuko n'abariko baragerageza kugira bifashe baba bakorana n'abandi. Iyo umwanya utevye ibintu bihakwa kugorana. Nuko rero murakoze badukurikiranye, naho utaha tukaba tutosubira kuvugana n'uyu mufasoni, aho muzoshobora kumuhamagara, aho muzoshobora kumuterera ibyiyumviro. Mu minsi iza tuzobabwira igihe ico gihe nicagera. Murakoze.